ingwano bavuga yuko umenya ingene itanguye ntumenya ingene ihera gituma adatangaza ati turagiye mu ntambara kugira ngo turwane n'u Rwanda aba yaramaze kumenya ni bande bari inyuma y'iyo ngwano ni bande bashigikiye iyo ngwano hanyuma rero agaca apima agaca avuga ati twarabonye ibyabaye muri Libi usanga abanyamahanga baza kwitumira ukabasanga mu ngorane ufise bazivanzemwo kubera inyungu bazifisemo. Hamaze kuba ibiganiro vyinshi, hamaze kuba amasezerano 15 kugira kajya karere karonka amahoro ntacu yashitseko. Umuti nuwahe? Igikuru yo mu manama nkajya aye si bijya basinye. Hari hivyo bumvikanye ko bitari muri ziya mpapuro. Hari n'ivyo bavuganye bitari muri ziya mpapuro. None muri ziya mpapuro hayico barakubwiye yuko nk'umukuru wa New African hageze igihe baramusohora mu nama. Ivyo haraho wabisoma muri bijya byanditse. Mugabo jenje ndakubwira nti icyo kintu cyatumye basohora umutegetsi ngurya cyari giki. Uravye intambara ziko ziraba oba hari ukuboko kwinyegeje ko aba protagoniste bataboneka kw'intambara mu gihe tubona M23 bivuga ati twe turabanye Kongo. Umuti wavyo n'uyuhe? Kongo ikora iki? Akarere gakora iki? Take shit, I got no love for the fakeness. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye ndabwe kuri micro ni jewe nyene Juste Gael nyuma kamera mwita umusaza ndababwira ko nagukuye nga ndagutwara handi tuza kuganira ku bintu bikomeye kubera iki imisi yose hama hariho cycle y'ingwano mu karere k'ibiyaga bigari na cyane mu biravye neza kuva 1993 1994 mu Rwanda 1996 mu gihugu ca Congo vyo biva kuki mbega agacerere k'ibihugu vya rutura ko bagagamije iki iyo bivuze hoho murabona yuko iyo bineguye bifise ico bishobora guhindukira toza no kuganira ku bindi n'uyu mu geopolitologue nawe suwundi bamwita Deo niwe mutumire uno munsi asanzwe afise ishirahamwe yitwa Siride ndabaramusanya ko bamutumire ndagize bwakeye nizera ko mumeze neza je numva ndumutama ameze neza sinidoga haje ubusaza burumvikana ego imyaka urumva yuko iriko irakuremera uravye waciyemwo uravye n'ivyo ushobora gutegera gusumba abandi kubera wabibayemo cyane haro wambwiye ngo uravyumva kuko boro centre guma wumva ibaderegre mugabo aho biryoheye ego iyo waciye mu buzima bukujana mu bintu bigoye hanyuma hagashika igihe bino byakugoye ukabirengana ukabirengera ukiyubaka mu nyuma biraryoshe cyane musanzwe muri umuhinga ku bijyanye na politiki y'akarere ikibazo cya mbere imvo n'imvano y'intambara ikiraba mu gihugu cya Kongo ni yahe imvo n'imvano twese turabizi ni kubera ibibazo byinshi byagiye birashikira ibihugu byacu kuva kera si kuva abenshi bakunda kuvuga ngo kuva abanyamahanga bashikino hanyuma bakabandanya bakakubwira yuko ari ukubera ibibazo bitatu inyishu inyuma yo kwikukira ubu naho hariho ababisigura ukundi bavuga bati mbeho usanga ari ukubera rimwe na rimwe ingorane zivuye kuri ibyo bijya bita guverinance mu Gifaransa intwaro ibereye intwaro ibereye jewe ku bwanje ibi byose birimo hanyuma cyane cyane birimo gusumba ibindi ubuye ni ukuntu abantu bahinduye mu kushaka kuja ku butegetsi yego be n'ivyo gukurana ku butegetsi bica bifatana n'ibi byo kugwanira agateka ka muntu kera bahora batubwira ibya Dumadurome iby'agateka ka muntu ukamengo ni ico kibazo kironse inyishu nta bindi bibazo bizosubira kuba ubu turamaze kumenya yuko nibi by'agateka ka muntu umengo ni urudandatswe harashika igihe naka kagira ingorane ukumva bariko baramuvugira bakanamuririra mugabo uwundi yagira ingorane zisa na za zindi
ukamengo ntafise ahava ntafise umwumva ukamenga ijwi ryiwe rirasokoroka rigaca riherera mu kirere. Ikibazo nyamukuru rero cyo twibaza ikibazo gikurikira, mbega kwisi iriko irahinduka ibi bihugu byacu byovyo byifashe gute muri izo mpinduka ziriko ziraza? Nkumbura icyo kibazo nico havumbaza kuko kirakomeye cyane kandi abenshi ntibakumbura kugishikako, simbona igituma batagishikako kandi aricyo kiduhanze. Mwaduhaye uburorero, bamwe bavuga abandi bavuga, newe nk'umupolitologe ubivuga kwiki? Jewe nama mvuga n'ukuri, abanzi barabizi yuko iyo mbonye ikintu sindakivuga kandi je niko byagenze kuva kera. Jewe nk'ibi vya dialogue ndiko ndavuga ibi by'ibiganiro bizana amahoro, jewe si ibintu by'agahararo umengo na byose mu mabere biri mu maraso kuva kera. Jewe mbere kera iyo ndose ingorane imisi yose nacamvuga nti reka nje kuganira n'abandi numva nyine bufasha kuzitorera umuti. Ndibuka no mu ishuri iyo hagize ikintu c'ingorane abanyeshuri bagirana n'abadutwara, je namambwira abo twigana nti reka tureke kugumuka, ahubwo tubicishe mu biganiro, tuje kuganira n'abadutwara ngira ngo mubamwo inyishu. Mu nyuma nagiye kubona yuko ivyo biganiro ndabikunda cyane cyane ngeze mu buzima bwa politike. Ivyo vyashikiye 88 murazobaza, hari ikete byanditswe n'abantu bari bakiri bato muri 88 igihe hari ubwicanyi muri Ntegamarangara. Twaranditse ikete turindikira umukuru w'igihugu tumubwira yuko ibyariko biraba muri ico gihe atawo ari gushobora kwemera ko bibandanya kuko byari gusubira kuva mu irindi honyabwoko risa n'iryo twari twaciye mu 2022. Uracari ngaho nyene uri kuradusigurira, ndiko ndabumva neza. Ubu turi mu gihe ikibazo gikomeye cyane, intambara yahereye mu mashamba mu nyuma ifata ibisagara bimwe bimwe, aho iri kuregereza ku mpera ya Kongo uza ibujumbura. Bankeneye kumenya ko mutatubwiye imvo n'imvano vy'ukuri, hoba hari ubwoko bwarenganijwe mu gihugu ca Kongo? Iyo bishitse umuti wavyo n'ubwaye ubihereye hejuru cyane, kuko ingorane za Kongo ntizapfuye gushika gutyo. Zatanguriye aha mu Burundi mu 1993 igihe bicandadaye, zibandaniriza i Rwanda igihe haba igihuhusi uzi 1994. Hanyuma abakurikirana ibintu n'ibindi bavuga bati iyi ntwagomba ivuye i Burundi ikaba itandukiriye u Rwanda niyabandanya ikishika muri Kongo, kandi yashika muri Kongo abantu bataravye neza iyo ngwano izoca ingwano igoye kuzimya. Ivyo biriko birabona bose. Uravye intambara ziko ziraba, oba hari ukuboko kwinyegeje ko aba protagoniste bataboneka kwi intambara mu gihe tubona M23 bivuga ati twe turabanye Kongo. Umuti wavyo n'uyuhe? Kongo ikora iki? Akarere gakora iki? Banze umenye yuko ico kibazo uretse ko nakibayemwo, ubona imyaka yeze ko ni imyaka y'umuntu yabonye ibyabaye byinshi muri imyaka 60 iheze irenga twikukiye. Bimwe mbere naravyanditse mu bitabo, n'ubu ndacyabandanya. Nibaza yuko hariho icyambere cyadushikiye kiza nk'akaranda, abantu batugabuye mu bwoko ngo aba n'abahutu aba n'abatutsi, nibo batanguye kutwononera kuko kera suko byari bimeze. Barabana, barakorana, barahana abageni. Hanyuma mugabo jewe namavuga yuko bidakwiye ko tuguma twidoga ngo banakane batuzaniye amacakubiri, kuko ubu haheze imyaka 60 irenga twikukiye. Ubu twitwa yuko twitwara mugabo, kandi niyo hageze kuyica baba Barundi b'Abanyarwanda baba Kongomani nibo bicana hagati yabo. No kuvuga yuko hari ikintu tutategereje. Numva nk'umunyafrika wubu bazokubwira ati yaba abanyafrika bari bazi Afrika icarico, ubutunzi bwayo ingene bungana, yaba bazi ingene
babushashaye abantu benshi mu mihingo yose ibihugu rutura ku isi. Abanyafrika nta munyafrika bayanka uwundi, nta munyafrika bayica uwundi. Rero nivyo bishika bica biza mu ngwano jenita ryana izobarerera. Araza kubwira ati wowe umuhutu we ujya nawe n'umututsi ngira ndagufashe umwivune, hanyuma hariho ibyo akuriye uco vyakira bitagoranye. Muradusiguriye baraza kukubwira ati wowe umuhutu we umututsi, aho baza kutubwira ni bande? Abanyamahanga wagira ngo nabana abakoroni bakeye. Hari ibihugu, ni ibihugu byose hariho ibihugu bizi kuva kera imbere yacu na twebwe mbere nibashaka, bazi yuko ubutunzi bukomeye, ubutunzi kama isi ikeneye, amahinguriro yo mu isi yose azokenera mu myaka iza, bazi yuko biri muri Afrika gusa n'ibitari ngaha gusa biri ngaha ku bwinshi gusumba uko biri ahandi. Bagaca bavuga rero bati ibiko bisigaye muri Afrika ngo turabe ingene tubishikira. Hariho rero bibajije yuko kubishikira byoroshe ari uko turyanisha tugaca turyana, hanyuma mu gihe turiko turajyana nabo bagaca baronka akanya ko kuja kubisahura kubitwara, kandi bakabitwara bitabagoye. Ivyo biriko barashikira Kongo. Ntugire ngo muri Kongo abanyarwanda n'abakongomani hagiye babaza usanga bakubwira bati turavukana, turi abanyafrika twese, twabwirizwa kubana neza. Mugavuga bati ivyo bintu by'ubutunzi barondera nivyo biriko barabacanishamo, ni jyana nzobarerera. Turi mu gihe abanyafrika bavuga ngo je ndakunda igihugu, nimba je ndi umurundi ubundi agakunda Kongo ubundi agakunda u Rwanda, umva tudakunda Afrika. Benshi barabesha, benshi n'abantu babikubwira kugira ngo bakunezereze, kuko ni igihugu cawe ntukeneye kubivugira hejuru, urabikora. Kandi umuntu akora ibyereke ibijyanye no gukunda igihugu ntarinda kuja kwiyamamaza, baramubonera ku kivi, bamusanga ku kivi, ntakeneye kubivugira hejuru. Turi mu gihe mu byo muhejeje gushikiriza ngaha mwasavye ko Siride mwasavye ko hoba ibiganiro kandi bikenewe namwebwe mukaba muri ivyo. Mbega nimba mushobora gutunganya ivyo biganiro, ubwo uburyo buzova he, mutegekanya kuburondera gute? Uburyo kwanza tubanze tuvuga icyo kibazo, uburyo bw'ibiganiro. Je yaba bene wacu ndababwira bakanyumvira, no babwiye uburyo nimwe mu mufisi, none gahe urabona wawe uracari muto. Jewe izi ngwano zigize imisi ziba narazibonye ne zatanguye. Urazi yuko abenshi muri bino bihugu byacu baratanga intererano kugira ngo izo ngwano zibi, bagatanga amafaranga, udasanga amafaranga atanga ivuziwe. None ni kuki tutotanga amafaranga tugaterera bimwe bita effort de guerre? Ndutanga amafaranga ya effort de guerre ngo uguri ibigwanisho, umugabo ufashe umuntu kuja kuraba umutegetsi kanaka yarusha cyangwa uwundi Geneve cyangwa uwundi ukaja kumuraba aho ukeneye kumubona, utarinze gusaba amafaranga. Bamwe niyo bayaguhaye baca banza kuraba yuko ibyo ugiye gukora ari ibiba bifitiye akamaro. Twebwe rero je by'uburyo uri kurabimbarira sinabitebako cyane, kuko uburyo ubushatse uravuga uti je nyira nkora ibyo nshobora, nivyananira nzovuga ko vyananiye, abandi bazobandanya. Mugabo sishobora kuvuga ngo nzoganira na mwene wacu babanje kuma amafaranga yo kuganira nawe, nivyo byatwishe. Urazobaza hariho abantu benshi bafite ico bapfa n'amasezerano yarusha, accord arusha. Kubera iki? Kubera benshi, hariho benshi babifashe nk'amagabura nyama. Amahoro arazirana n'amagabura nyama. Gushaka amahoro, gushaka gukundana n'uwundi bisaba kubanza kubyifuza, kubishaka no kubigendera. Munageragaje kumva cyane, mwavuze muri rusange ko ari amakungu atera intambara muri Kongo. Oya, sa makungu, uvuze amakungu hari habo uburenganije. Be wibaza ko amakungu ari iki? Mu Gifaransa bavyita communauté internationale. Hariho amakungu arimo ibisuma,
abicanyi. Hariho n'amakungu arimwo abagira neza, harimwo amakungu arimwo abantu bazi ubwenge, ubwiza kwiga kugira kumenya amakungu yari. Ivyo rero bigaca biva ku bumenyi uba ufise, uvuga uti ngiye kurondera umuntu wo muri ONU, wo muri Union Africaine, wo Union Européenne, cyangwa ukarondera uri mu bindi ubashize hamwe, ugasanga n'abantu bafise ivyumviro binyuranye mugabo bagutegera, bashobora kubita amakuru. Ubwo ntimwase kudomako kugira ngo ahogire ubafasha mw'ibyo biganiro namwe mushobore kuronka agatubutse kugira ngo ndakwereke nk'inama ngize uno munsi ni inama iri mu mugambi twanditse muri serire, twanditse muri 2022 mu kwezi kwa gatandatu. Ico gihe je nari Nairobi, hanyuma amaradiyo yose yari kwavuga ingene aka karere ka East African Community karungika abasirikare muri Congo. Hanyuma rero natwe muri Syria turakorana, tuvuga tuti ibyo bintu byari byiza, mugabo nibapfa kugenda ari ukuja kusayangana gusa batagomba gukora ku tito y'ibibazo bizobagora, ntaco bazoshikako. Tugatanga n'akarorero, bagomba gutunganya ibiganiro, mugabo bakagira ibiganiro biri hagati yabo bipfuza gusa y'abagenzi babo, ibyo biganiro naco bizoshikako. Ariko bagize ibiganiro bija mu bajya nyene bafise ijambo, bashobora gushikira n'abajya badakunda kubonwa bo kwitsitso, bo mu ducimbiri turi kure. Nko muri Congo turiko turavuga ibya Congo, tubavuga tuti bamiha muri Congo, ugiye kugira amahoro muri Congo hanyuma ntiwumvirize iby'abami bajya bemera bavuga ibyo bifuza, hariho byinshi udashobora kuronka ucisha. Ikibazo ca nyuma ko leta ya Congo yanse kugiye kuganira n'umugwi witwaje Ibiganiro M23 kumvo yuko boba ari abateroriste. Kurundi ruhande nago ukavuga ko uwo mugwi ushigikiwe na leta y'u Rwanda. Kubera iki leta ya Congo we nk'umu geopolitologue itadeklara intambara kuri iyi leta y'u Rwanda, mubivuga kwiki? Ibibazo biri muri ico vuze kubaza igituma adatangaza ati turagiye mu ntambara kugira ngo turwane n'u Rwanda. Insiguro ni nyinshi, hari naho aba yaramaze kumenya ni bande bari inyuma y'iyo ngwano, ni bande bashigikiye iyo ngwano. Hanyuma rero agaca apima, agaca avuga ati twarabonye ibyabaye muri Libya, twarabonye n'ibyabaye mu bindi bihugu, usanga abanyamahanga baza kwitumira ukabasanga mu ngorane ufise bazivanzemwo kubera inyungu bazifisemo. Iyo rero bijya ingwano bavuga yuko umenya ingene itanguye ntumenya ingene ihera, hari naho avuga ati reka mbanze ndindi uza gusigura mu rorera mu gihe abantu bariko barapfa. None udafise uburyo bw'ucuzimya umuriro ugira gute? Erega ufise igihugu mu minwe ukavuga uti ngiye mu ngwano, urabanza ugaharura uburyo ufise ingene bungana n'icyo ugomba gushikako. Aha rero ndabivuga nk'umuntu ariko aratohoza, ariko arihweza abirabira kure. Ubwo hariho n'uwundi avuga ati harageze ko ngenda kubera yatorokanije ibikwiye, cyangwa akavuga ati ndafise ubundi buryo bw'ugushika uri uwo mugambi nshaka gushikako. Erega ibigwanisho, ingwano sizo zonyene zizana amahoro mu bihugu byo, abantu barakunda kuvyibagira. Twarabonye muri histoire y'ibyabaye abantu bagiye kugwana ku birometero ibihumbi n'ibihumbi yaho baturuka, bagakugwawe nuko babonye bati kugwanira ingoma biroroshe, mugabo kuronka aho yivugira nkumva n'ivyo bigoye, aho yivugiriza n'ivyo bigoye. Ingwano rero urashobora kwijamwo niwashaka ukakwibwira yuko ariyo yonyine izoguha ibyo ushaka, mugabo
ingwano sizana amahoro nk'aya turiko turarondera nk'aya turiko turashaka. Umuti nuwahe? Hamaze kuba ibiganiro vyinshi, hamaze kuba amasezerano 15 kugira kajya karere karonka amahoro ntacu yashitseko. Umuti nuwahe dusoze ikiganiro? Amaherezo y'inzira ni mu nzu, ni ibiganiro nyene. Mugabo ibiganiro ntufa kuvunduruka muhira ngo ngiye gutunganya ibiganiro kandi amaze kuba amasezerano. Erega none abasezerano ntibayasinye hanyuma bakayarenga ko bayasinye. Kenshi na kenshi usanga ari uko abayasinye babisinye babesha, kandi hari aho usanga abari babijedwe barabaretse barababesha bakamenya ko babesha ubwo bakabikorerako. Igikuru rero mu bintu by'ibiganiro bizana amahoro ni ukubanza ugaperereza ugashira ku rutonde abantu bafise ijambo, bafise ijunja n'ijambo mu kibazo uri kuragomba gutorera umuti. Abo bantu rero umaze kubamenya nibo ubwiza gutumira mu biganiro bizana amahoro, kandi ntumutumira ngo nuko umukunda. Umaze kumenya yuko afise ijambo, afise ijunja n'ijambo ahaturuka mu mugwi arongoye, ubwiza kumutumira byanka bikura. Ubiretse naho ucuguma mu ihumbi. Mwana afise ijambo muri bajya abagabo batumye bahamagaye haba muri Sadeke no muri EAC ntibakwiye. Umva rero ndakubwira, icyambere je numva nshima nuko bashoboye kuja hamwe, n'amashirahamwe abiri yemeye kuja hamwe. Ico ni ikintu cyambere. Icya kabiri bashitseko nuko hariho ijambo mu nyuma bashoboye kumvikana ko baranarisinya, twese turabifise. Jewe Siridi umuhari ishirahamwe serukira naryo nyene ryarimwo mu baserukira amashirahamwe yo muri aka karere, bari bagiye kwirabira n'amaso mu yandi n'amatumi ikuraba ingene ibintu bigenda. Igikuru yo mu manama nkajya aye si bijya basinye, hariho ibyo bumvikanye ko bitari muri ziya mpapuro, hari n'ivyo bavuganye bitari muri ziya mpapuro. None muri ziya mpapuro hari icyo barakubwiye yuko nk'umukuru wa New African hageze igihe baramusohora mu nama. Ivyo haraho wabisoma muri bijya byanditse. Mugabo je ndakubwira nti icyo kintu cyatumye basohora umutegetsi ngurya cyari giki. Hari naho usanga biri mu mabanga yabo, kandi utagomba gusotorana, hari ivyo atazofa bakubwiye. Mugabo rero mu vy'amahoro ugiye kubesha birashikana bikagutatukana. Icyo ituma bavuga ko hariho amasezerano ashika 15 bamaze kugira atashitse ku byo barondera, nuko babeshanye, babandanije babeshana, nuko naho nyene bizogenda. Ni nguko ingwano ubandanije uyigira uri mu binyoma, igihe kimwe irakunanira. Twashimire cyane Yakuba. Urakoze cyane. Nuko reka ndabashimire sima ivyo murimwo murabana natwe kuri micro ya DJ nyene juste gala cadre for Morsa ke Black Mansion Black Double Bye bye, à la vista. Ushula none.